Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Nkuko twabamenyesheje yuko hariho abaririmbyi benshi ndashoboye kugira ibako ryo kubona Crown Lema ari ngaha muri kino kibanza, reka ndamushike kugira ngo ndishobore kumubaza ukuntu yumva muri kino kibanza. Nkurikirana. Hello. Meze neza. Ni bon. Meze bon. Yeah, meze neza. Urifata bien? Yego. Ndabona amahoro ni fini yose. Lagos. Yeah. Basi ndavumbuye murayibona? Ndavumbuye. Ego ndafungura karibu nawe bro. Yo, ndiyo sanza gose kabisa. Cyane gose. Gose. Ndavuga ati uri muririmbyi wo ngaha anye mu Burundi kandi usanzwe ukora neza. Wiyumva gute uri muri kino kibanza? Ndavuga ati yuko turiko turahimbaza urumuri rw'amahoro. Yeah, first of all, mazi kino kibanza cyo gisigura ni kibanza kitwibutsa ukwikukira ku Burundi. So ni kibanza gifite amateka akomeye mu buzima bw'igihugu. So uyu munsi tukaba twaje guhimbaza urumuri rw'amahoro. Tunga dushima ingene amahoro yasazagaye mu Burundi. Twaye mu mahoro, twaryohewe, hari amahoro, abantu baryohewe. So nukuri ni ivyishimo bidasanzwe kubona abantu nk'aba bari mu nzero ntangere. Yeah. Nikiye kintu wabwira abakunzi ba DFTV muri uno mwanya kumbura batashoboye kwashika, wowe ukuntu bibona nikiye kintu wababwira? Yeah, ejo nabwira abakunzi ba DFTV nuko utaje yahombye, ariko utaje yafatiriwe nta kibazo, ariko utaje ku mpamvu idafadise yahombye no kurika Imana ni mwezo ntangere. Thank you so much Leo. Yeah, thank you too. Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV.